Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko ameze neza aho muherereye hose ni Olivier Hakizimana muri kumwe n'uyu munsi hamwe na Nathalie Nyamoya ku batamuzi ni umufasha wanje ni umugore wanje hama twongeye gutegwa iteka yo kubatumira mu biganiro turiko turagira ibiganiro tumaze iminsi turiko turavuga ku vyerekeranye n'ingene abavyeyi barera abana bari bonyene kumbure arabapfakaye canke arabari divorce batandukanye canke bavanye n'abo bari kumwe canke batawe canke ari n'abafashwe ku nguvu mu nyuma bakiro turuva bariko bararera abana bonyene. Sinovuga ko ari n'impanuro ni ibiganiro nyene turiko turavugamwo aho tuvuga ibintu bitandukanye bibashikira aho ducishamo kumbura ijambo ry'Imana rigenda riravuga hama na cane dusenga dusaba yuko Imana yobandanya ibirugura Imana ibatahuze yuko batari bonyene kuko ivyo bacamwo nk'uko twakunze kubivuga no kubisubiramwo ni ibintu bitoroshe cane. Nagomba kubibutsa yuko hariyo na chaîne ya YouTube yitwa Baho Podcast kuri abo bose bifuza kuronka ibi biganiro Imana ibandanye ibahezagira kandi turiteze yuko hariyo urundi rugezo tuzojanamwo twese kuko Imana igomba yuko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Twagomba rero kubandanya aho twariko turavuga ko abantu bari bonyene bariko barera abana bari bonyene harimwo ikintu c'ukumaramara ukumaramara kubera ikintu ca culture ca wibaza nk'umuntu ya divorce tuvuze nk'umuntu ya divorceje hari igihe umara kumaramara koko ni garanti kuri sûr kuko culturellement parlant umenga wananiwe urumva ni esheke novuga kandi ni esheke ya mbere novuga ibabaza gose ijyana gose ariko ntitwokwivuga amaso ni ibintu bibaho ni n'ibintu tubona no muri bene data urumva ntitugomba kubishigikira ngo tuvuge ngo mutumve neza ntituriko turavuga ngo abantu bariko baravuga rero yuko abadivorceje ni vyiza niki oya mutumve neza ariko turiko turavuga ku bantu babirimwo ku bantu bavyisanzemo ariko l'idéal ni ijambo ry'Imana rivuga abo Imana yahuje ntihakagira na kimwe kibatandukanya ariko hari igihe biba rero kubo vyabaye hari igihe baca bambaramara hari abantu baca bumva yuko babaciriye umukenge hari abantu baca bumva yuko ubuzima ibara riguye sivyo bakumva yuko ari bimaramare ntibabe bakija iyo abandi bari urumva akumva yuko ubuzima bwiwe social marapfuye ibararaguye ariko nagomba kuvuga ngo siko biri bene data nagomba kubabwira hamwe na Yesu hariho ivyizigiro tanke ugihema impwemu z'abazima haracari ivyizigiro Imana ishimwe cyane. Hariyo rero n'abandi nabo usanga barafashwe ku nguvu abo bobo nabo baba mu bimaramare birenze urugero kuko bobo nta na droit kenshi banagira yuko exprima ivyabashikiye ni traumatisme ni ibikomere ni igikomere kidasanzwe hama rero iyo abantu bariko babaraba nk'abantu menga babayeho ubuzima bubi bwatumye basama iyo nda urumva nkaho umenga babaye muri légèreté bituma basama iyo nda nkaho umenga ni ingwara banduye kandi barafashe urumva ibaze ico gikomere kubabara kubera gufatwa ku nguvu hakaca hajamwo n'ukumva yuko atawe canke asuzuguwe na societe arimo harimo ikintu c'ukumaramara ikintu akaca ategezwa no kurera n'umwana w'umuntu yamufashe ku nguvu ni byinshi bice biba byinshi ivyo ca numva none bisimba kuko ni ibintu bibabaza ariko ni ibintu bibaho rero nk'uwapfakaye akiri muto urumva peu importe uwapfakaye aho yapfakariye hose mu mico yacu y'abarundi na cyane cyane iyo bishikiye umugore ni nk'aba bavuga bati ujya nibara urumva harimo ibintu mbe bavyise gute ni umukoshi urumva afise umukoshi nibara ni ivyo vyose biriho culture kuvanga n'imigenzo y'idini kuvanga ama superstition kwizera ibitizegwa vyose bivangatiranyije haraba ico kintu c'isoni iryo soni rero rije ritujana mu kindi naco ikintu rero c'ubwoba
ubwoba sinzi icyo nataliyo bitubwira ko reka ntibari bwarambutse n'abantu nibyo ndabaramukije n'ukuri ndabashimiye ko mubana natwe muturemesha mudusengera mubana munadushingira n'intahe ku byerekeye iby'ubwoba ni ibintu byumvikana kuko yamara iyo par exemple nk'uwapfakaye kuko ntituza kuguma tuvuga gusa bapfakaye iyo wapfakaye warafashe urugendo n'umwana w'umuntu ukavuga uti muri rusange twe twibaza ko bizogenda gutya na gutya hama iyo upfakaye ukiri muto cyangwa abana bakiri bato utegerezwa kubirerana ari bato uraruha kuko abana bakenera kameme inguvu emotionnelle spirituelle et aussi des finances pour kubafasha ukabona rero deja mwari babiri ntivyari byoroshe ubaye umwe umenga charge yose iguhagarara donc uraharura ukaraba kubu ukabona deja ko wahwereye uko ushobora bakazoza ukavuga uti none abana nta kazozo bafise rero abenshi bashobora viva dans l'anticipation et c'est tout à fait normal kubaho wibaza ingene ejo bizogenda deja naho muba muri babiri uvuga ngo mbe ejo bizogenda gute ariko imana irakinga ugasanga umwe basi araremesha ubundi ndamaze kubibona vraiment ari gihe nanjye na perdre les pédales pour un sujet canke yindi nkasanga Olivier basi muri iyo misi arakomeye n'ikindi gihe nabona ko Olivier baye demoralize nanjye iyo munsi ndaremeshejwe ndamufashije rero deja muri babiri muravurana muratabarana murafashana uri wenye voilà tubiri dufurana urupfu uri wenyene la charge déjà émotionnelle wakomeretse watandukanye par la mort no mubakanye canke mwa par divorce no mubakanye nakaca biza kugorana cyangwa ugasanga waratawe n'uwo waruze ko muzokubakana ariko watwaye imbanyi mutarubaka ukavuga uti deja la société uri muri babiri ntiyoroshe uri wenyine n'umwana canke n'abana c'est encore plus compliqué ubwo bwoba rero ukakuremera mbe bizogenda mbe inzu nzoyiraha gute mbe abana bazokwambara gute mbe bazoja mu mashuri mbe y'amashuri bahora barimo nzoca nayo bakuramo nkuko Olivier yivuze statut social iranahinduka kuko la charge iba doublée c'est rare ko bidahinduka kandi ntibigahinduke mugabo kenshi birahinduka kandi rero bikaremerera ubwo bwoba buraguherekeza bugorohekeza mu byo ukora ukanabubona no mu bantu hari gihe abantu bumva ko ufite ikigongwe rero muko kuba wagufite ikigongwe kandi banagukunda baca bavuga ati babonye kwejo bizoba vyananira donc la peur icijénère en toi des réactions non pas ko utavyo wifuza mugabo kuko wahahamutse bisigura ko rimwe na rimwe nubwo waburananyegeza n'amatemperament yacu canke bukashira l'extrême amatemperament yacu ugaca usanga wari mélancolique ho ucuyinga wari colérique ishavurira duze wari phlegmatique en fait uko amakote negatif aciyaje habona kurusha les côtés positifs mugabo icijambo ry'Imana iratomesha yuko Imana iri kumwe natwe nicyo gituma Yesu yavuze ati il faut que je m'en aille ntege zo kugenda ubwenda barungikire umuhoza Yesu yarazi neza yuko ibizoturiza bitari bike ni byinshi rero imbere yuko avuga ati uzobatabara uzobakiza ariwe mwemura ko ivyo bikorwa bitarabikora avuga ati nzobanza ndabarungikire umuhoza muzorira donc mutamfise hafi murayira rero nzobarungikira umuhoza cyane yuko hari n'igice turaba n'abandi ati bandi bobo vyaga iyo uwababaho iyo bankiri mariye iyo twaragize mariage n'umwana n'uyu unye abana banje ntibari kwa muri zi conditions donc on se compare avec les autres malheureusement nawe ntubuzi ibyo baba basanzwe babamwo rero ubwo bwo babuka kubandanya bukujya bunajya n'inguvu zawe bujya n'ama effort peut-être wari gukora ko tusanga umenga usa nk'wabivuyemo déjà même avant de commencer à te battre birakomeye abantu b'Imana n'ukuri ni ikintu kitoroshe ugiye kuraba no mu buzima bw'ubukristo de façon générale ubwoba ni ikintu novuga kijana n'umukristo ubwoba kuko satani ari à l'origine y'ubwo bwoba kandi mwibuke yuko kuri satani n'umuntu novuga w'umwansi wacu agerageza iminsi yose kuko mwibuke ubutunzi bukomeye Yesu yaduhaye uretse agakiza yaduhaye agakiza koko urumva ari incomparable mugabo muri ako gakiza pake irimo hari ikintu yaduhaye isi idashobora kuduha atamudugu ushobora kuguha atamahera ashobora kuguha n'amahoro kare twamye dukurikira ikiganiro ndibaza abakurikira amakuru muri famille royale yo mu Bwongereza histoire ya Meghan na Harry donc bariko baravuga
ingene bari bababaye bari muri pari aho twese twifuza kuba mugabo bo bakubwira bati twari turaharuhiye twari tuhamererewe nabi nacyo gituma bavuze bati tumvise yuko tuhava. Amahoro rero ni ikintu kidasanzwe. Ayo rero ubwoba nibwo buza kugira ngo bushobore kuyakubuza, urumva, kugira ngo ushobore kuba perturbe, ayo mahoro ashobore kugenda uyabure burundu. Nicyo gituma rero Bibiliya itubwira muri Filipi ikigabane cya 4:6 Bibiliya iyo iriko irabivuga ariko uvuga uti none aya majambo bigenda gute, ngo nuvuze nkete doria, ngo ntimugahagarike umutima ku kintu na kimwe. Urumva doria bisigura n'ivyo mwene data uri kuracamwo, doria birimo, nuvuze nkete doria. Kubera iki atubwira nuvuze nkete doria? Mwibuke yuko Bibiliya itubwira ngo Imana izi iherezo imbere y'intango. Ni nacyo gituma rero novuga yaramaze kubona uko bizohera. Nicyo gituma icigaruka bitaraba ikace kubwira ati ntihagire na kimutinya. Ndazi umuntu ariko arabivuga muri ubu buryo, umuntu ashaka kuvuga ati Olivier ni teorisha, wamaze kubigeramo. Ndavyibuka mama nawe ndarababwiye ko akurikiriza inyigisho. Ndibuka kera naho ndamubwira amaprincipe y'ukwizera kubera ibitabo, kubera inkuru numvise cyangwa amatemonyaje numvise, twashika hano muhira ugasanga ari ibibazo by'uburyo cyangwa by'ibindi bitandukanye, amubwira ntutinye n'amaprincipe, akambwira ati Olivier erega we biroroshe, wowe nta bana bane ufise bari ku gatwe kawe, urumva jewe ivyo vyose nigenda bibazwa, nico gituma ngira ubwo bwoba. Mama narakumvise ubu nanje nafyaye. Urumva hari igihe tuvuga ibintu kumva yuko biri teorike, ariko nagomba kubabwira ivyo vyose namubwiye yo bishingira intahe, yagiye abona ubwizigirwa bw'Imana. Je vyari vyoroshe ko ndabivuga muri ico gihe kuko information ntiyari zimwe. Burya ikitwica ni information dufise. Je information nari mfise yari izo ntahe mba numvise ivyo nasomye. Mama information yari afise yari plus manque, n'ingene bidashoboka, n'ingene bikomeye. Rero Imana nayo ifise information y'ingene bizohera, nico gituma itubwira ntidutinye. Rero ubwo bwoba mwumvise yuko Satani niwe abuzana mu buzima bwacu. Hama rero iyo turiko turavuga ubwoba, hariyo ubwoba bw'ibizobejo. Ubwo nibwo bwoba novuga mu buryo rusange, ubwoba bw'ibizobejo. Mbega nzorihinza gute, mbega umwana nzomurera gute, mbega bizogenda gute. Hariyo ubwoba bw'ivyejo, ejo hariyo ibintu vyinshi mbona yuko ntazi ingene bizogenda. Nashaka kubaza, en fait nibaza yuko kenshi n'ikinatugora nuko tugenda dufise au départ de mauvaises informations. Nkuko twama twibaze ko iyo tugiye kugira ubukwe yuko urubanza canke ivyerekeye urugo ari vya jewe no twubakanye, Jean uruno rugo rwa Olivier na Nathalie, abana bo ngaha bibazwa na Olivier na Nathalie, tukibagira yuko hari undi ari hejuru na physiquement tabari ngaha. Bisigura yuko iyo mwahavuye vyoroshe kupanika, kuko responsabilité tuyitako. Je me dis que la culture iradutegura, kandi ni vyiza kurera, ni vyiza gutegura, ni vyiza kuorganiza, ni vyiza kwigisha umwana, mugabo ni vyiza gushiraho ikibanza co ubwa mbere na mbere mu mana yuko ari ibikora. Nibaza kuri iyo information iyo tuyibuze dutiriganya, kuko hari gihe wumva intaheza abandi bantu babantu benshi bapfakaye, ukibaza uti none ujya mugore canke ujya mugabo yabigenjeje gute, none yabici vyagenze gute kugira ashobore kwiyansorta. Aya nivyo nkuko uheje kuvuga, nico kintu la base. Bibiliya iratubwira yuko vyose vyaremwe nawe biremwa kuba ivyiwe, n'urugo nuko biri. Hama rero turiko turavuga ico cerekeranye n'ubwoba, hariyo ubwoba butandukanye. Novuga hariyo ubwoba bwa mbere, mbega bizogenda gute. Ico ni kibazo novuga n'igihe utari kurarira umwana uri wenyene wibaza mu buryo rusangi, mbega bizogenda gute. No kuvuga rero iyo wiroturuziye uri kurarira umwana uri wenyene, hari igihe wibaza bizogenda gute mu mafinance, bizogenda gute, mbega uyu mwana niyambazi yose ari, mbega niyambazi yo nyina ari, na cane cane iyo yamubuza akiri muto, mbega nzomwishura gute, mbega bizogenda gute. Hariyo n'ubwoba bwo gutinya ibibazo abantu bakubaza,
mbega uwo mwana asa arihe, mbega byagenze gute, mbega yapfuye gute, mbega urumva byaba bikugarukana muri wa mubabaro nyine ka gahinda nyine, urumva umenga nk'aho umenga identite yawe niyo umupfakazi, niyo umudivorce, baba bakuramena hahandi nyine. hariyo ubwo bwoba rero usanga umuntu atinya kuba ngaho cyangwa kubigumamo. hari ikindi nacyo, ubwoba bwo gusubisa romemusoro, kumva yuko nimba waratawe waba wumva yuko n'abandi bazona, n'abandi bazompeba. nacyo gituma usanga no muri ya matamperama uca usanga iyo uri umusange uca udubura uburyo bwo kugerageza kuryohera abantu kubwira ntibagute. ugaca usanga umuntu yarabaye umuja wica abantu bamwibaza ko, urumva nta kintu na kimwe akora par ses propres convictions, abikora kugira ntatabwe. ugasanga umukorerike nawe ni umufonsero wa wundi aca agomba kuresisa par ses propres forces kugira yemeza abantu apruve yuko bitamwafekisa. melancholique nawe aca ajya muri grotte y'umubabaro n'agahinda, urumva aho ahimina bya bintu byose, n'umuravya atibuka n'ikintu na kimwe gihwanye n'ibyo aca avyasosya. umuflegmatike nawe aca yibera aho nyene komba arabaye introverti, ugaca usanga bariyugaye kurusha. hama rero hariyo n'ubundi ubwoba bwo kweshuwa, urumva du jour au lendemain nirutuvye ndije nyene ca nibaza mbega aba bana hari igihe bahora bantesha umutwe turi babiri, none je nzobigenza gute ndije nyene? est-ce que je vais m'en sortir financièrement? mbega muri education yabo bizokunda, mu mashuri yabo ko natarari we yahora bigisha, mbega je nobiva imbere, urumva mbega ko papa wabo ari we yahora yiruka akazana ibi n'ibi, mbega ko yagiye jewe nzobishobora. urumva hariyo ubwo bwoba bwo kumva yuko ushobora kwishuwa. hama hariyo n'ubwoba ngo mbe bayivuga ki, ubwo nabwo ni ubwoba bwagize abaja abantu, ugasanga abantu bararushe, abantu bararemerewe. hama ubundi nabwo ubwoba bw'uwo mwana uri kurarera, urumva uprojeta kuri we, urumva narigeze kuvuga ndiko ndavugishwa mvuga yuko hari umugore mbona aguma yugurura icyumba cy'umwana yamafise ubwoba, impungenge paraporo y'umwana wiwe. hari mama yatubwiye yabuze umwana, yabuze n'umugabo, n'ibintu byamukoze ko cyane ku buryo umwana asigaranye yumva yuko afise n'ubwoba, n'ibintu bisanzwe. rero icyo kintu rero urafise nk'ino uprojeta muri uwo mwana, ugasanga uri terorize, urumuja w'ubwoba. ariko nk'uko twari twabivuze, ijambo ry'Imana riravuga ntimutinye. bene data umve, nagomba gucishamo akantu ndangiza. iyo Bibiliya ivuga ngo ntimutinye, icya mbere ni uko izi yuko bishoboka. ndazi yuko kenshi tujya tuvuga ngo reka erega turi abantu. bene data erega abo bantu nyine nibo yabwiye ati ntimutinye. mbega ubishobora ko ubwawe oya, erega yavuze ngo ntutinye kuko yamaze kudisiponibiriza igituma n'ubushobozi igituma utotinya. ni ukurangiza dushimira Imana, dusaba Imana ngo itabare umuntu wese bafise ubwoba. si ubwoba gusa bw'uwo mubyeyi ari wenyine, ubwoba bw'ababyeyi bose, ubwoba muri rusange, kuko iyo umwana agize ikibazo bamubibaza ibibazo porofitiyo. ariko nashaka n'umunsi wowe ufise umubyeyi, wowe uzi umubyeyi ari wenyine yoba akeneye amasengesho, umusengere nawe. ni ukuri data, ndaje imbere yawe pour ces personnes, ces familles monoparentales, ndakwinginze ikiganza cyawe kibane nabo. uri Imana yumva, kandi uri Imana yatanze n'amapromese, kuko uzi ko ushobora kuyashitsa. igihe wavuga uti ngo je ne vous laisserai pas seul, ngo nzobarungikira ngo umuhoza ari we Mpwemu Yera. ndasabye Mpwemu Yera agendere umumama, agendere umupapa arera umwana canke abana ari wenyine. ndakwinginze Mana umubere umupartenaire
mushasha w'ukuri kandi d'une extreme efficacité. Ndasabye Mana ico wavuze gitahe muri urwo rugo rw'uwo muntu, rw'uwo muvyeyi akeneye guhozwa, kuremeshwa no gukira Mana bijanye n'ivyo yaciyemwo. Uri Imana ihoza, uri Imana itangaza. Mana ntutangaza abantu bwa mbere, tangaza uwo muvyeyi, tangaza uwo muntu, tangaza uwo muntu, umutabara umukure kwa marira yose Mana. Uri Imana ihoza, uri Imana inatwenza. Garura umunezero, ugarura ugutwenga mu buzima bwiwe. Garura Mana kubona yuko naho abana biwe bariko barakura atawundi muvyeyi ari iruhande. Mana wowe uri de l'autre côté kandi uri Imana y'ukuri. Tu es le lion de Juda. Nta kintu na kimwe gishobora kugutera. Uri serugo Mana, abo bavyeyi bose babere serugo. Bamenye yuko Satani amenye yuko nta kintu na kimwe gishobora gutaha muri urwo rugo kuko ni huri. Data barafise Seigneur l'avantage d'être sûr d'avoir la désillusion yuko batezo guharura kuri wowe gusa. Mana iyo avantage yikoreremwe yuko baharura kuri wowe gusa. Ndakwingiza ikiganza cyawe kimane nabo, ubugurura amaso babone Mana ibibakingiye muri wewe. Ndabigushimiye Mana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza.